Ku mazina yanje nitwa Minani Jacqueline, nkaba nserukira ishirahamwe Siviko. Iryo shirahamwe risanzwe ririma ipiripiri rikongera rikayihingura. Mu buzima bwa misi yose nsanzwe ndi umwigisha. Mu vyigwa nigisha ndigisha na entrepreneuria kuva mu w'indwi gushika mu w'icenda. Rero nkaraba nkabona abana tubigisha amateori, nkabona umengo ntaho turiko turaja. Ugasanga uriko urabibaborokesha ata kamaro umengo bizobagirira. Naravye kiritire yonyorohera gushobora kujana ku mashuri. Sindi bujane n'ibiharage, ibigori, ivyo vyose dusanzwe tubirima. Mugabo na prefeye ipiripiri kubera urabona agapiripiri naho wogatera muri kurente haye rigira double fonction, ribishurwe rikongera urumva turabisoroma tukongera rikamberisa ico kibanza. Gateye harya muri kurenteriye hari utuyira, hariho harya ahantu dukuburira burya bucafu dukuye mu ishuri. Imbere yuko paeje iza je nari maze kugerageza ahantu hatoyi, nari maze gutera ahantu hatoyi kugira mverifye yuko kunguka canke ko hari ikintu nyene nokuramo. Ndagateye ndabona ko kama kandi gaho rero maze kubona paeje nayo yaje ije kudufasha nka twebwe abajene. Nari nsanzwe mfise iyo projet yuko nobijana ku mashure kugira duprofite zirya place vide ziri ku mashure. Nabona barya abana urumva tuza turabigisha ibintu umengo nta nivyo bumva, nkavuga ati none nzobashiramwo iyo esprit gute yo gukora. Nkavuga ati reka ndabereke dutangure kubera bariko barakora ico babona nanje maze kwagura, nabo baca baryoherwa nkaronka ngene ndabasigurira neza tugaca tuja muri pratique. Paeje imaze kuza icambere twarose umutahe, baduhaye imitahe ko ndaraba akarusho ndagafise nkoresha abakozi benshi. Bamwe bari muri transformation, abandi bari mu mirima. Nko mu mirima ndafise abapermana, no muri transformation ndafise abapermana, n'abandi rero nko mu mirima ndafise abajurnalier. No muri transformation ari nk'umusi wo gukora tuba turi benshi. Nko ngaha mu mirima ku munsi ndashobora gukora par saison, hariho abasezonier baza kubera ibikorwa bihari, n'abandi basanzwe bakurikirana ibikorwa vya misi yose. Abasanzwe baba permana ndafise 4, 2 ngaha mu mirima na 2 muri transformation. N'abandi rero baza sero y'ibikorwa bigezweho. Ndabona akarusho kariyo nko muri ivyo vya transformation duhingura turose abakiriya benshi bayitwara ku kwezi. Hariyo akarusho turashobora kunguka turavye ku mahera tuba twakoresheje. Bateye nko ku burimyi, intambamyi twama duhura ni intambamyi cane cane zijanye n'ikirere, ko hari igihe hagwa urubura ibintu vyose bikononekara ukarinda gusubiramwo, canke hakaka nk'izuba ryinshi, canke rikaka utari witeze ko rigira ryake. Nk'ubu nka la fois passée saison sèche yaje hakiri kare tutari tuvyiteze, hari ivyo twaciye duhomba. Nk'izi twari twaziteye tuzi ko imvura izogumirwa hanyuma tewe ntituvomere ikazoza kugenda zaramaze gufata. Apare yayo mare ya climatique hashobora no kuza nk'abantu bakatwononera. Kubijanye na transformation naho turafise ikibazo bijanye n'ibikoresho. Imashini zirazimvye, imashini ukoresha usangirwa mu madimiriyo, nawe ari wo mutahe watanguje waraheze. Nka paeje kamo twobatera ntibohengeshanya dufata mu mugongo. Ikindi kintu twosaba paeje, hari igihe ubona nk'ukwezi guheze utegerezwa kuriha, nk'ubu nka twe twaratanguye kuriha. Twebwe kamo twobatera nuko boduha kandi kanya kugira ngo dushobore kwiyungunganya kugira tuzotangure kuriha twaguye ibikorwa. Leta nayo ico twoyisaba, nimba hashoboye kuboneka nk'aba partenaire baza baraza gufasha abajene badutera intege, twotera kamo leta ko yozira baturungikira kugira ngo batwapuye ko n'umuntu afasha umuntu yatanguye gukora. Akamo twotera rero abandi bajene bari inyuma yacu nuko boza barakurikirana nk'ibikorwa paeje ikora canke andi mashirahamwe, begere amashirahamwe ashobora kubafasha. Hariho paeje na za BID bafasha urwaruka rwagiye hamwe.